bibi hano kanya bahagaze mu bibanza bibiri vya nyuma muri championnat Ligue ya Premier League Burundi. Ni equipe yasiragorinze cyane kugira ngo iduge kino cicaro. Yamaze igihe kinini mu cicaro ca kabiri igwana kugira ngo irabe yuko yogira hano hantu. Rimwe na rimwe ikanagarukira muri final ikabura itike ku kanyuma. Ndibuka bakugwamo n'amagarang boys ya Jean Claude Girimugisha n'izindi nkino zigiye zitandukanye nyinshi. Baragwanye kugira ngo bageraha ariko umwaka bahageze bagaragara nk'abatiteguye batangurana n'ibibazo bikomeye byuko n'abakinyi ubwabo baje kugera hafi ku munsi wo gukina journée ya mbere batazi nimba equipe yabo izokina championnat canke izokina. Turetse n'ivyo ntago bari bazi mbere n'umumenyereza azoba ari ya umunsi mperuka igitega hari umwe mu bakinyi nabonye nahuye nawe yakina muri Garage Express. Namubaza nti none mbega we ko mbona na atanate ni uza wambaye kandi mbona abakinyi banyu bari mu mimenyerezo we bimeze gute bisigaye bimeze gute arambwira ati riga jewe sinarosa makuru neza y'ibintu sinavyinjiramo cyane ariko hari imyiteguro itari imeze neza ubwa mbere na mbere kuri Garage Express kugira ngo binjire muri no higanwa rya Premier League bameze neza. Hanyuma nimba vy'ukuri maze ikiringo ca mbere ca champion uhagaze nko ku Garage Express yari hagaze mu bibanza bibiri byanyu hanyuma ugaruka phase retour ntuje ku isoko ngo usume ugaragaza ubwo bushake bwawe bwo kugomba kuguma mu cicaro ca mbere se guhangana kuguma muri iki gikombe canke se kuguma mu cicaro ca mbere vy'ukuri ubwo bushobozi urabufise kugeza kano kanya kiriko kiratsinda Garage Express kinababuza kitanabemerera kuguma muri kino cicaro ca mbere muri kano kanya ndiko ndabona ni nta muntu afise ubushobozi bwo kujiriye equipe mu cicaro ca mbere mu myaka nk'ibiri imbere. Iyi equipe yitwa Garage Express Richard mu ntango za championnat wayibonye wayibonye dynamique iyi ni Garage iyi ni Garage ni muri ya foto akagahungu ni ka Silvaka wewe Edi raba nka Garage hari ibibazo biba mu ma equipe nivyo ma equipe yo ngaha mu Burundi presque nko ku bice 80% bafite ibibazo hako Garage bamenyereza beza Pascal na nande namubaya mu ntango baragenda mu ntango baragenda no musafse turabona ko harabakinyi tudafise nawe ja kubagura urafise amahera yo kubagura ibi ni nkaho umuntu abakubajije tega nubwo wasavye sauce nta tomate zihari tiniwimenye uzikura kana ziko atekereza kuguha izo tomate iyo nyishu ntabwo wa aba muyamba wewe wasavye resultat umumenyereza nakubwira ati bimeze gutya buya umumenyereza ni nk'umutetsi wewe usavye inyama kandi waguze ibiharage ushaka inyama ushaka isose y'inyama ku meza hagusaba umufa kuri equipe yitwa Garage Express imbere yuko umumenyereza Pascal yinjirayo yaragiye abanza kuraba abakinyi bafise arababwira ati abakinyi dufise hano ntiboshobora guhangana muri champion borega bakiduga bavuze ngo nta bakinyi benshi tuza kugura tuja gutirura biwacu twari twaratanze mu yandi ma equipe igihe twategura turi muri deuxième division ntibagaruye ba Felix Mpoza Slate n'abandi benshi bagiye batandukanye ariko muri uko kubagarura umumenyereza babwira ati yamara nubwo tugira dutangure champion mube mwicaye mwiteguye ko hari umunsi nzobabwira ngo dukeneye abakinyi sivyo ivyo batangura saison bazi ko ariko bimeze intsinzwi zitangura kuza urukurikirane haca hinjiramwo n'iminsi itari yoroshe iyo kugomba gukozanya kwa gati y'abamenyereza bari hariya umwe ati jewe nafashe equipe ndayiduza ikinye match za barrage sivyo kubera ikiyo ucuza witwa entraîneur principal undi nawe ati je sije nizanye impapuro zinyemerera kwitwa entraîneur principal hano nizo zanzanye hano sivyo uriya rero wa mbere bakorana iminsi mike biranka ko bagumana kandi birumvikana directement icagomba gukorwa cari president kwa rukuraba uwufise impapuro zimwemerera ko bari hajya kuko urundi mumenyereza vyaca bimugora mubaya baratandukana hasigara Pascal inyuma yaho Pascal asigara na equipe mugana wacahura n'ikibazo cuko avuga ngo uburongiye ingozi gukina match yagira gutya yaje gupanga 11 bati nakana nakabakuremo nakana baguze menshi ntako nakumwe batokina sivyo baranzimvye haca hava ikintu rero cyo kuvuga ngo none
no muri bwa buke bw'abakinnyi nakubwira dufise nabo nagerageje gutegura nkabashira mu kibuga unyobrije ko ndabakuramo nkashiramwe abi wawe ucumbaza resultat zitwa ngo iki ko ekipe iri kiratsindwa aho uzonshira ku rutugu uvuge ngo jewe umumenyereza nije natsinzwe izi match kandi uri kuranyobrije liste ngomba gukinisha ivyo biraba ibibazo gushika ubwo ndibuka match bagiye gukina imuhinga na Olympique Star umumenyereza yari yarahiyatije ntayonja kumenyereza nimba ari uko bimeze sinshobora gutegura ekipe utamfashije kuyitegura ngo arizo waza kumbwira ngo panga ekipe uko umumenyereza ku munota wa nyuma baramubwira ati noneho basi genda umenyereza muribuka mwese ndababwira nti je nabonye match itandukanye nayo nari niteze garage nari maze iminsi mbona siyo nabonye yakinye umupira bibiri kuri kimwe ari kubona Olympique Star muhira na bwa bukaka bwaye amazi agera hano mwizosi bivaho match irahera baragenda amaze gukina iyo match ashitse igitego aramubwira ngo ibimenyetso ntiwabibonye none iyo nateguye tuje ku isoko muri phase retour turondera abakinyi turafise amafaranga yo kubagura wewe ya batandukanye uko umumenyereza ati none biragenda kuko wanashaka n'imbere ya match ho Gute Olympique Stars nibuka nimba ari match y'ingozi bari bagiye gukina umumenyereza ahuye na trap imezo umutego bamwandikira message ati bitewe na resultat uvanye nga ntugaruke ku kazi ntugaruke kuri entraînement za equipe ntukira umumenyereza bamwandikira message bari bavuye ingozi sinibuka match bari bavuye gukina sindavyibuka neza niba ari ingozi canke Buganda yes bamwandikira message kuri telefone na Olympique bari bakinyina message ngozi banganya kimwe ku kindi ati zo resultat uvanyeyo ntidushaka ko uza kugaruka hano ntukira umukozi wa hano mu bantu bamwegereye yaganirije bamubwiye tubona umutego ukomeye baguteze nta mukozi birukana kuri telefone tonda ku kazi sivyo yaragiye arakoresha entraînement ahejeje gukoresha entraînement abona bazanye urwete muki muri envelope bati twari kuyisigira abakinyi dusanga utaje ku kazi ko twakubuze ku kazi cyatu kwirukana bacarura aho bamuhera mu kumwirukana urumva uwo mutego nuko baca barora bamuhera kumwirukana hari muri makuno munsi mu bibazo bimwe mu bibazo biri mwino miguri muri zone rouge cyane cyane muri organisation bidashaka kwituma kumentera muri premier division rega bene imigwi nibo bavyite ahubwo ikibazo ca mbere ni organisation ikibazo ca mbere ni organisation ariko ndaza ndabereka impamvu kuri garage nako ndaraba ibayeho nkuko nariko ndaraba garage kuva umwaka watangwa nta rukino baratakaza inkino zitamaze kuzinganya zose kuva faze retour ahubwo yatanga nako faze kuva umwaka watangwa si umwe no mwaka wa 2026 Garage Express niyo banganije na Kayanza kimwe kindi gitega match nyuma ya faze ari mukanza yari abatsinze bine yari abakubise bagarutse banganya na BG kandi banganya na Kayanza kimwe kindi banganya na BG busa kubundi banganya na Rukinzo busa kubundi amanota 3 ku 9 amanota 3 ku 9 si bibi cyane ariko aho rero si bibi nariko nderekana etape par etape ingene ibibazo vyagiye birakura muri iyi equipe yitwa Garage buriya bavuye mu yinga raravuga ati ibimenyetso ntimwabibonye turatsinzwe ariko mwabonye ko hari ikintu muri izi match zibiri nerekanye nganije na message nsinzwe na Olympique Star ariko ibimenyetso wewe ya Olympique nta monetari gutsindira muhira ibimenyetso murabibonye ati rero mu mpabakinyi muri phase retour dukira bati ufise amafaranga yo kubagura urumva ko n'imbere yaho mbere ko baje gukina Olympique Star bari bamuteze umutego biragenda gute byose biranga umufotografe fotora kujya page kamani ya Gitega entertainment uramuzi mane mubabarira iyi niyo foto y'inziza namubuze je mbonye ariko arakora amafoto guya gwabize sanze ko bariko akorize kuri kwimana hasi nkubeshe urabakamye ko rero Eddie je ndazengutse kuri Gitega entertainment ndondiri foto nziza dynamique sanganiye nako ya Garage urumva rero ahari kuri match banganya na Kayanza United kimwe kindi hirya yejo yes rero equipe urumva ko bari bamuteze umutego asibe ku kazi bamwirukane ariko yatonze bamusanze babuze ngene bamuha iryo kete aciye aje gukina na Olympique Star ibimenyetso barabibonye abasavye rero abakinyi bati nta none wewe usaba abakinyi urafise amahera yo kubagura yumva arababaye aravuga ati aka kazi kukabandanya ni CV yanje irikirapfa baca baricara aravuga bati twicare dutandukanye ivyo ndabishuza ntimumbe
ariko jewe ndamire seve y'uwanje dutandukane mu mahoro ugwete ntwarubonye rwa rundi mwavuga ngo niki kwari kwandikishije ikembe gake numbatse yari creyo ariko baratandukana hinjira mu mugabo yitwa Ismail Jean Marie Nduwantare yeah. nawe ahasanga ya effective nyene ntibigeze bahinduka ariko nawe match nke yamaranye bariya bakinyi mbere ko faza rihera babwira ngo nubundi dukeneye abakinyi sivyo dukeneye abakinyi erega nuko inkuru y'umwana isubira inyuma uriya Pascal hari n'igihe bamumwemereye ngo genda uzana abakinyi ubagerageze turabe abakinyi arabagerageza aramubwira atoke ubu ni sawa two bashiramo equipe ibima mahera barataha nta mafaranga arababwira ngo muri attack abataka bose ergi ni equipe yatakaje abakinyi bigiriye hahandi eti baragiye azana abandi bakinyi bategura equipe ibima amafaranga barigira ngo gira ivyo nye je yarubaho turabimbwiza ukuri mu bakinyi mfise hano mu bari muri nyidata ko umerita gukina Premier Division umwe no tungano na deuxième sino bakoresha ngo equipe irabakoresha Jamari nawe asanga ibibazo bihari nibiriyo nawe still asaba abakinyi makuru mfise nubwo ntaragerageza ngo ndabe neza nuko bamurondereye abatanzania sinzi ngene bazananye muri phase retour batanguranye maybe ko rebo bariko baragira gute barazamura kugira ngo barabe ko bikunda ariko Edi equipe irashobora kubura resultat bivuye kuri tapi vert ugasanga ni kibazo cy'umumenyereza equipe irabura resultat bivuye ku bakinyi batari kuri niveau canka abakinyi batiteguye gukorera equipe canka ubushobozi bwabo butabemerera guhangana muri iyo ligue barimo ariko equipe irapfa urupfu rubi rugoye kuzura equipe cagihe muri staff dirige ariyo bipfira i garage kibazo ca mbere ifise nta projigira si equipe abayobozi bayo bashobora kuba barafashe bazi neza ukuntu bazobaho mu myaka 3 canke hari integuro na zimwe zo bazarategura kugira ngo equipe yisange yagumye mu cicaro ca mbere hari equipe zimwe ziriko zirazira kutagira ubushobozi bwo kugira abazitunga na cyane mu bijanye no gushobora kwiyumvira kuri kazoza kejo bivanye n'ivyo no munsi baba bayemo project zabo ntihagire ikintu cigera gihinduka Garage Express ikintu ca mbere biratandukanye na bimwe Abdi yavuga kwa equipe ya Interstar urabi kibazo ahantu gihagaze mu vyo bakina mu kibuga hakibura umunsi Garage barafise ikibazo kimwe kandi kigaragara niyo equipe ya nyuma muri Primus League n'inyuma ya BG Green Farmers bamaze gutsinda ibitsindo bike muga kandi nyuma ya ni na equipe ya kabiri inyuma ya BG Green nako bakurikira BG Green mu migwi maze gutsindwa inkino nyinshi kuko BG Green bobo BG Green ni equipe ya mbere maze gutsindwa inkino nyinshi muri 18 bamaze gutsindwa 13 sivyo mugihe Garage Express maze gutsindwa 10 na rumwe bakaja kurikwa nande na Dynamic imaze gutsindwa 10 inkino 10 hanyuma Interstar nako na Dynamic ni 11 Interstar 10 haba message ngo zicere muga mu bijanye niyo kubona Big 5 ico kubona Big 5 mugimaze kubitanduka kubitwa vyinshi ico kubona nk'ikibazo muri equipe ya Garage Express kirahari abayobozi barakibona n'abamenyereza barakibona ariko mbuyamba buduravuze byinshi kuri Garage Express Patrick avuze byinshi kuri Garage Express kundu ya 18 rero bino bintu vyose uvyumvise ukavyangroba ubwo Interstar twabye hanini kuri Garage Express sivyo ibi bibazo baciyemwo kuva mu ntango za saison abamenyereza barahinduka mugabo kabona ngo nivyo umumenyereza arihinduye mugabo wundi equipe nta kintu c'umusaruro kinini gihindutse nivyo Serizita ziburya uri equipe Garage Express uko watanguye Primus League amanota 3 inkino 3 zose za mbere uzinganije ku migwi kandi muri zo zitatu ibiri yonye umwe wonyene niwe muri course BG Green yonyene nabundi Kayanza Rukinzo sinaza ko tushira mu migwi imvango yigwanira ngo kudakora bino se bishobora haramahirwe ko equipe ya Garage Express dushira kwibona yoyo izino nguvu itanguranye nibibazo yahuye nayo tukayikura muri equipe dushira gukoroka canke nayo nubundi nta kirahinduka ishobora kwisanga yakorotse subiza ko karendiriye ndabe kuko ibyo classement asubize kujya classement ibyo byose je no bivuga par rapport y'abari imbere yabo ko twariko turabiraba mu kanya ugasanga
ekipe y'umunani ya Champions League inganya amanota ni ya 13 hari igihe uba uri muri position yo gukoroka ariko n'uri imbere yawe nawe nyene ari kumanga ego nka ngozi siri muga byose bica biva byose bica biva kuvyo eske umwe wese ibibazo vyiwe biri gutuma bitunganywa gute bikemogwa gute inyishu ziba gute rico ngatugarukane riri ya class erega ama ekipe yo ngaha yose afise ibibazo presque meme no gwera kuyande ekipe gusa zishobora nka ngozi siri ukuntu ikwirakoroka biteye ubwoba n'ukuri match zinutsindwa tano kunganya watsinzwe derby ugatsindwa na vision oya umuntu wewe bazohurira muri derby utsinzwe na Barusha Mohamed iyo bamenyereza bazita gute zazindi zahari wanyu muremera wewe uri vitara mugahurira muri derby Mohamed uramenye yagutegura atsindwe ibintu ngiyo yayizanye Interstar ya 14 garage ya 15 garage ifite 11 isumbwa amanota 3 na Interstar Beje Green yo sinzi jewe iyi sini badano ko twonegarukako nta niyo niriwe ndavugaho ko ivya biragoye ko tubona ishora kuva hano hano beje ntizovayo garage Sosthene niyo indi ifite defense mbi havuye Beje Green kuko Beje Green ifite n'igitsina 26 garage express Sosthene n'igitsina 22 nico kimwe nta muntu umuna w'umusaza bose babara abasa kurana ko Interstar Beje ifite ubusatirizi bwiza kuruta garage waraba imbere Beje hari dynamique ifite 15 message ngo yamaye oyo karendiragize azanye siyo iyo niyo message ngo zi 15 message ngo zi 15 Burundi Sport Dynamique 15 Ngozi City 17 Kayanza 70 hayi ega Kayanza 21 ega Kayanza iri kure Kayanza nati iri kure iri hejuru reka turabirere muri Ngozi City muri message Ngozi Dynamique na equipe zibiri zingozi ko zibayeho na bimwe abagabo rero garage Edi uri kurambaza ati nibyishobora kubinganije match zibiri ariko narakubwiye bijya by'ubusatirizi equipe ifise ubusatirizi bwiza sivyo ni egre kurya nyene sivyo ahubwo hari match ganye match juwe match ganye match bedo equipe ifise ubusatirizi bwiza so ni egre no ifise ibitsindo 44 imaze gutsinda itsindwa 14 imaze kubizigama ibitsindo 40 raba hagati rero ya garage na Beje Green Beje Green na garage Beje Green imaze gutsinda ibitsindo 13 nako 11 itsindwa 37 garage express imaze gutsinda ibitsindo 9 itsindwa 33 garage bikana ngo Beje irasatira cyane kuri garage nta kintu na kimwe novuga kuri garage kuko uravye Burundi Sport Dynamique nibyo equipe ishobora kuba inganije izo nkino zitatu nko kubimbwiye Edi Garage Express ako namba none se umuntu anganije match zitatu waza ko atanganya